mwaramutse neza. Haleluya. Karibu mu ijambo ry'Imana, n'umunezero kuba imbere yanyu kandi ndizera ko Imana igiye kuganiriza n'imitima yacu. Karibu cyane mu ijambo ry'Imana rero nko bivuze, utegure umutima, utegure karne, utegure ikaramu yawe, utegure kugenda wumvira icyo Imana ivuga ku mutima wawe. Inyigisho iratubwira ngo tegura umutima wawe kunesha. Prépare ton cœur à la victoire. Tegura umutima wawe kunesha. Mutungu uyu munsi kwera munyaga ngo bari mukeya bijya mu nabyo harabitwereka ntibijya kutwereka ariko turaja kujana mu Bibiliya zacu n'abandi baje kudufasha. Tujya guhagarara mu cete cyane cy'Abaroma igice 8 umurongo wa 14 gushika ku murongo wa 17. Abaroma 8 umurongo wa 14 gushika ku murongo wa 17. Inyigisho ni tegura umutima wawe kunesha. Prépare ton cœur à la victoire. Imana habwe cyubahiro. Ndahasomye je musabe pasteur Pierre dufashe gusoma mujane nawe. Abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe mpwemu wo kubahindura abana b'Imana, niwe atuma dutaka tuti aba data. Amen. Mpwemu ubwiwe abwirikanya n'impwemu yacu ari cabona ko turi abana b'Imana. Ariko ko turi abana bayo turabaragwa. Turi abaragwa b'Imana. Turabaraganwa na Kristo. Namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Haleluya, urakoze cyane. Kino gitabo ni gitabo cyiza cyane gose. Naho bamwe bavuga ko kiragoye, nivyo kiragoye. Mugabo kandi hari ubutunzi bukomeye cyane w'ikino gitabo, mikino cyete cyane ke Abaroma. Kino gitabo nico abavumbuye ibinyoma byariko birakogwa muri kahise k'ishengero. Witwa Luther niwe yasomye kino gitabo araheza asanga kuri muri kino gitabo gutandukanye nuko amashengero y'icyo gihe yakora. Kubera iki yaritegereza bamwe bariko barakoresha ivyo bita impongano, bakavuga bati iyo umuntu yakoze icyaha natange impongano, atanga amafaranga nihazoba ahariwe. Arabikora ari umurongozi w'ishengero, ariko agira amahigwe kuko Bibiliya yari isanzwe iri mu rurimi nka rumwe, Kilatini cyangwa Igihebura cyangwa Igiriki. Aravuga ati ko jewe nagiye ubuntu hanshobora gusoma Kilatini ngire nsome ndabe ko ivyo ndiko ndakora nk'umurongozi numbe ko ari byo, kuko nta kuntu umuntu yacumuye aje kwihana icyaha nongwe yabona agenda azana igitoki ngo ivyaha bye bizoba bihariwe, cyangwa nagende ngo azane amafaranga angana uku ngo zoba bihariwe. Araheza arasoma kino gitabo, amaze kugisoma asanga idini ry'ico gihe cyo kwitoka ari katolika mu gihe cy'amajana 950 kuduga gushika mu gihe cy'amajana 517. Aritegereza araraba ati kumbura ivyo niko ndakora bishaka ko bitandukanye n'iri mu ijambo ry'Imana. Niko gusoma aritegereza asanga by'ukuri amashengero turashobora kwihenda. Asanga hari itandukaniro ry'ivyanditse mu ijambo ry'Imana n'ivyo amashengero keshi tuba turakora. Niko kuvumbura ko muri Kristo umuntu yinjira mu kwizera, aravuga ati kumbura wihanye kandi akizera araharirwa ivyaha nahatotanga amahera. Igitabo rero gifata ko ari igitabo cyatumye haboneka ukuri k'ubutumwa bwiza gutuma ishingo rya kino gihe ribaho, tugashobora kwemezwa ko dukije imitima yacu, tugashobora kumenya inzira ijya muri Yesu ko ari kwihana no kwizera. N'ubu nicyo gituma mwicara hano mukandika ko muzi ko ari ubutumwa bwiza buva muri cyo. Imana ihabwe icyubahiro. Rero kino gitabo kiratangura cyerekana byinshi mu byerekeye ubutumwa bwiza icari cyo, ingene budateye isoni, buzana umuntu wese yizeye agakiza, akerekana ingene by'ukuri Imana izoca n'imanza akabaza batihanye, kandi akerekana n'ingene Israeli itwiye kwigenza naho itari kwigenza neza ko itari kurakira ubutumwa bwiza, akerekana agaciro Aburahamu yagize kubera kwizera, agashika mu gice cya 6 akerekana ingene by'ukuri iyo umuntu amaze kwizera hari ubundi buzima bundi bumuranga, ubuzima bushasha. Imana ihabwe icyubahiro. Kino gitabo rero gifata ingene gifasha umuntu kuva mu nkomezi z'umuntu ahubwo akishira ivyizigiro muri Yesu we mukiza wiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kino gice rero dusome ca 8 hoho n'ubuzima bushasha mugabo kandi ho burongorwa na mpwemu. Niho cyo akuramwo rino jambo cyaje nkuramwo rino jambo bivuga ngo nitegura umutima wa kunesha.
umaze kwihana nta kindi bibi kuvuga ko urunesha mu izina rya Yesu Kristo. Ujya mwami wa waranse ujya munsi wihana ntatavuga ngo ndahevye, agenda ngo agenda impande yawe, aciye mu bigendo uracamo, aciye muri kamere yawe, aciye mu buryo bwose atari yagomba kukuronka kugira ngo agutere, nawe togusubiziwe 100%, akononera ubuzima bwawe hagati yawe n'Imana. Nico gituma bibitwandikira muri kino gice ngo muriwe turushizwa kuba abanesha muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icubahiro. Mugabo kandi biranatangaje kuko besa twamatwaguye kugwa resi kugwa hasi ngo ubabari ivi cyangwa kubita uruhanga hasi, kugwa nigi ukoze icimana itarishaka kukora, kugwa ni gukora icaha mu Imana yiteze kuhava ugororoka, kugwa ni kwatura ibyo utokwatuye, kugwa ni gucika intege ahantu hose wumukoze uko Imana itashaka waguye naho Imana itaguhevye. Mugabo kandi suko Imana yifuza ko tumera uko, nuko Imana yifuza ko tuba abantu banesha kamere y'icaha, banesha uburyo bwose atanifuza kudutera, kuko bari muri Kristo batahuye n'ibanga ryo kunesha. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Rero hamwe dusomye by'ukuri urabona ko ikintu twahakura ari ku mutima wacu kwitegurira kunesha. Imana ihabwa icubahiro. Nawe turi mu mashengero twanesheje mu buryo bw'ubuzi, twatusaba twubakanye, twasaba abakoresha bacu, twatewe n'ivyumviro bibi kandi bikatuviramo n'ingeso mbi, ariko kandi twinjira mu ishengero, ariko Mana suko yabishaka. Ico gituma umuntu wese akwiye kumenya intambara agwaniza arizo, akwiye kumenya ahantu ateregwa, akwiye kumenya ahantu agwara, ahantu bimugorera, akamenya ati gituma nteregwa hano sinitegura. Mugabo kandi namaze kumva ko nakahanesheje, ndakwiye kumenya akantu yakoze kugira ngo ashobore kunesha. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Rero hatangura avuga ngo abarongorwa na mpemu Imana nibo bana b'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Amajambo nayo Kirundi mugaragoye gutahura, kuko ugiye mu Gifaransa biravuga ngo abarongorwa na mpemu Imana ngo nibo bahungu b'Imana. Nabize mu Kirundi ndayikuye mu Gifaransa, kuko birivuza abana muri Bibiliya, iyo bivuze abana mu isaro rya kera yari nka privilege ryari ibakwe igihugu cya Israeli cyahawe. Imana yitije imigendere iba hagati y'umuvyeyi n'umwana, ikavuga ngo Israeli mu yandi mahanga yose ni abana banje, kugira yerekane ko hariho privilege, hari ibakwe Israeli yagiranye n'Imana byo gutoranywa nayo no kugirirwa ko ubushakashatsi bwo kugira neza kw'Imana. Nico gituma ubona Imana igira neza Israeli, nahiha ikayitwara Babuloni igakubitwa, irayigarukana n'iheberayo. Imana ihabwa icubahiro. Yahawe amazina akomeye ngo muri imbonero zo mu jisho ryanje. Israeli ni igihugu Imana yakunze, kandi yagikunze utambagije ntiyanakubagije, tuteza kuvyakira uko nyene. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Mwe mu isezerano rishasha hoho umwana nuwavyawe bwa kabiri kuko yakijijwe, yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Cyo bitubwira ngo yaje muriwe, ngo muga si bose bamwakiriye, ngo muga bajya bamenye ibanga bakamwakira, yabaye gucika abana b'Imana. Abo bobo ntibahabwa gusiya ibakwe rya bose, ni ibakwe ry'umwihariko ngo jewe Imana yambyaye bwa kabiri. Haleluya. Ngo niba batavya no gushaka k'umugabo cyangwa k'umugore, ngo mugabo ngo nabavyawe n'Imana ubwayo, kuko mwemu yaje muri bo agasubiza ubugingo mu mwemu yabo, agasora urupfu, basigara ivyaremwe bishasha mu mwemu. Imana ihabwa icubahiro. Iyo tubuze rero umwana w'Imana musazano rishasha, nduwo yihanye kandi yizeye, maze amaze kwihana kandi akizera, niyo mwemu w'Imana yaza akahojeneha, agasubiza ubugingo mwemu y'umuntu, umuntu agacika icaremwe gishasha. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Nico gituma twiterera hejuru ngo turiteze inzamba y'akabanga. Ni yakama kubera iki? Bizokumvikanira muri mwemu. Imana ihabwa icubahiro. Cyo twizera kandi ko umuntu akijijwe ahabwa ubundi bwenge atari bwaronke, kuko mwema ari muri we agiye kuba ubundi bwenge bundi bumushoza kumenya yigenza mu rugo, mu kazi, mu bagenzi no mu runganwe rwiwe, kuko mwema asigaye ari muri we ori careme gishasha. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Hakanundi rugezo rukomeye cyane, ari ngo uno murongo hagara ko batubwira ngo abona abahungu bobo rero sabana gusa. Imana ihabwa icubahiro. Ngo abarongorwa na mpemu bobo n'abahungu n'abafisi
myane majambo nabakuze barenganyijwe zo guhubwa rwo kuvuka gusa muri mwemu mugabo kandi maze ukwimenyeza iyo mana byabaye gucika bakuze muri mwemu abo baramutahura arabarongora bakamwumva bakumva n'ijwi ryiwe sabinjira mu ishengero gusa sabarate mu gitabo cy'ubugingo icyo ni cyo cya mbere mugabo kandi kubera kunywana n'iyo mana bageze kuri statut d'office bageze ku rugezo rwo kwitwa abahungu bamwe bageze kurongora abandi baranarongoye imana ihabwa icyubahiro nicyo gituma abantu banesha saba ari kwibere saba ari kuri bibero saba ari kuri pampers n'abantu bahangana n'abantu bazi ko satani yakenyeye nawe agakenyera muri mwemu n'abantu bazi ko isi ari mbi maze kubakirwa mu mana bikabashoboza kunesha yasi itigera iheba ububi bwabo imana ihabwa icyubahiro haleluya nicyo gituma Paulo yandikira Tito ngo erega ubuntu bw'Imana bwaraserutse ngo buha umuntu wese ngo kwikunkumura ukutubaha Imana kose imana ihabwa icyubahiro abategurirwa kunesha n'abantu batakiri kuri bwa buntu buto buto bamwe bagikunda utuntu turyoshe gusa bamwe Bibiliya zabo hasuniye amasezerano gusa niba bandi bamaze gufatana n'Imana n'umugambi wayo barayitahura mu ijambo ryayo no mu mugambi wayo no muri kamere kayo gati Imana yanje irashobora kumfyonda kugira abandi bihane n'abajya zigumye imana ihabwa icyubahiro haleluya erega abantu bafyinata muri mwemu ngo je Imana yanje iramfyinisha n'ukuri ngo mva gusenga ngo biba byishuwe ngo Imana yanje sha ngo ndumuherezi wayo oya urakwiye kuba imfura mu izina rya Yesu urakwiye kuba imfura mu izina rya Yesu nta bintu by'ubuhererezi oya nta by'ubuhererezi nta muntu Imana itumbwiye ngo genda umuherezi wanje ngo genda umuhungu wanje ndakwizeye ndagutumye ivyera genda bishikane ku isi biva mu ijuru bikukira mu bantu b'abahungu iri jambo abahungu suko bagomba kuvuga muhungu bagomba kuvuga igitsina gabo ni imvugo ngereranyo yerekana abantu bageze kwakira ibintu bigumye muri bo imana ihabwa icyubahiro umuhungu iyo yakuze ntiyankase agomba kuja kure yasi kugira abeho nkawe nyene iyo itarakura baramutorera ipantaro n'ikirato n'ishure mugabo iyo yakuze asigara yitorera ibintu akabwira asa tega burya rero numva nogera muri polytechnique nta vyadurwa ngaha papa numva ngomba polytechnique ngomba ibintu vy'imyuga gusa uri umwavoka n'ivyo sindakwemera mugabo kandi numva umenga jewe nogena mu vyerekeye ivy'imyuga rero mperekeza ni kugisa amahera je sinaronka uko amwigisha hagenda haba agatambuko hagati yabo umuhungu akaba umuhungu sakabase hagasigara imigenderanire y'abantu batahurana mu vyumviro imana ihabwe icyubahiro haleluya urakwiye gukura mu izina rya Yesu urakwiye kwakira amabanga y'ivyamwe amwe manini kuko Imana ngo yaguhaye ubwenge bwayo kugira ubugaragaze hano ku isi birabaza bera bagenda nk'ibigugu birabaje kubona bera bagenda nk'ibigugu mubuzi nibo bari classe les plus médiocre nibo bahabwa amanota mabi nibo no mwishuri bagenda barayobekwa nibo n'ivyumviro byabo mu nama biza bipfuye cyituma batwita ibigugu abakizwa ntibazi ko birabera ngaha mu isi ntibasoma baba muri zaburi nta butuma bavugane muri zaburi agomba ivy'Imana ibahagusa uko se gukura umwana yakira se arabikiri mu isase mugabo umuhungu abaza umugambi se afise siko bimeze kabenede abana bakira base barabikiri mu isase sage muri douche basimba kurabikiri muri porte-monnaie n'abakonsomateur de tous les niveaux bazi kujya no kukubwira ahantu ibintu bigezeho abo bari inyama ntibahibagira abo bafashe neza ntibahibagira mugabo abahungu b'Imana babona ibikenewe bakabishyira mu mitima yabo ati Imana mperekeza nagomba gukora ivyo mu rugo rwa data Imana ihabwa icyubahiro haleluya nicyo gituma ntuzusanga amasengesho yawe yuzuyemo ivyo wowe gusa ubwo n'ubwana banza wepuze le royaume de Dieu akira umugambi w'Imana mutima wawe ube muri agenda yawe ube muri jambo ry'Imana ryawe hama wakira ivy'Imana igomba gukora mu rugo rwawe mu kazi kawe Imana ihabwa icyubahiro rero amaze kubatahuza kino kintu atagomba kubabwira uburyo biri bugende
agomye kuba presentaro statut bari bifuza kubamwo, agomba kubabwira icyo Imana yagomba kubabamwo. Ni ba bantu bakuze mu Mana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nicyo bituma bene data, Imana ashaka kuzogerageza ishengero. Ntabwo yaranatanguye. Ubu gusa ariko turi muri bya bindi bya umuntu umwe gwite ciwe, hamwe namwe bikaba no mwibanga ntitunabimenye. Hazogerege hazi ikibazo cy'ishengero kizotugosora, uzocibona abana b'Imana n'inzoya zayo iminja, ucibona abantu bakuze bayo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mbe nk'ubu tworonka ikibanza hariya ku Muzinda, mubanda yamuza cyane ntimubuza sa mwemenya muhageze. Hari ibintu bishikira amashengero ukacibona neza na neza icyari mu nyigisho zaho n'icyari mu kwizera ko abantu baho. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ariko nimba arafatanye na Yesu n'umugambi wiwe, ibyoshika byose wobandanya nawe. Niyo twosaba umutwaro mwikorera mwo wikora ko mufatanye na Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ku murongo wa 15 adusomere Pastor P agomba kubabwira rero mbega umuntu yitegura kunesha nk'umuhungu w'Imana afashwa gute? Umurongo wa 15 kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya. Impwemu y'ubuja ngo mwongere girane gutinya. Ariko mwahawe impwemu wo kubahindura abana b'Imana. Ariko mwahawe impwemu abahindura abana b'Imana. Niwatuma dutaka ati Abba. Niwatuma dutaka ngo Abba that. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Rero rino jambo rirasigura ngo umuntu aza kunesha muri we n'utahura ko afise mpemu. Iyi si nta muntu ayinesha atari muri mpemu. Iyi si iragoye, bisamanyanga, amayeri yamaze gupangwa, apangwa mu miryango, apangwa mu masosiyasiyo, apangwa mu mareta, cyarateguriwe akarere n'uburyo gikorwa. Mugabo umuntu aza kubinesha n'ufise mpemu w'Imana muri we. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kandi uwo mpemu ngo hari ikintu aza gukora muri twebwe, ngo adutakisha ngo Abba. Iri jambo Abba risanzwe risigura isoko mu Kiarameye. Isoko vyerekana ngo kujya umwana yumva nezerewe icyo se ari, akanezerwa icyo se akora, akanezerwa imigambi ya se, ni kumvise mwe mu Imana yisuka kuri ya Mana nyene. Muramaze kubona abana bari muhiri wabo naho kugira ngo basoma baje ari 1000 azavuga ngo sazi papa ari hari. Papa we ntarigera akora ku nkoho, nta na poma 5 akora. Ngo akibaza yuko se we yonesa abantu 1000 baje gutera urugo rw'iwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Vyerekana ingene umuntu ari muri mpemu y'Imana yisuka imbere yayo, bikamuha ubucuti buhagaze ku cy'Imana iri. Data waramvyaye bwa kabiri. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu aza kunesha rero n'umuntu muri we mpemu y'Imana amusunikira kuri kamere y'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nicyo timigihe babaza Yesu ngo Yesu ngo twigishe gusenga. Yavuze ijambo ritigeze rikoresha mu isezerano rya kera. Yavuze ngo niyo mwasenga muragira mutya uturungu tubiri nduguruye, Dawe wa twese uri hehe? Izajya nirimene gute? Byubahwe. Kubaha mu Kirundi nyine turakimenye, mugabo burya ntiyavuze kubaha. Kubera ise yari kikujwe n'amahanga afise ibimana byinshi, iri jambo kubaha niryo rizana sanctifier mu Gifaransa. Bisigura séparer des choses profanes, gufata ikintu ukagikura mu bigomba gusa naco ukarishira ku ruhande ukagikora igikorwa cagenewe gusa. Dasigura ngo jewe Yehova mukwiye kunyubaha, mukankura mu Mana bwose mwatetse mu mazu yanyu no mu mayirabiri yanyu, mukanyubaha jenyene kuko ndi so. Imana ihabwe icyubahiro. Ndi so. Dawa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirirobanurwe kuko nta rindi bisa. Ni wewe muremyi w'isi n'ijuru, ni wewe Mana yacu. Burya mu mutima w'umuntu intambara ihagarara, kurasanga umenga hari ibintu vyaje bikaza kubwo umumenga bigomba kurondera kugira uburemere burengeye ic'Imana iri muri twebwe. Niho tugira ikibazo. Umuntu akwandika message kugira ngo umviriza ngo wewe so turabandanya ubaho
canke jewe ngende ahubwiye mu yandi majambo ngo ndakwica canke unyice. Warabaje ndayutiye umuntu kumenga experience ivyo ntarabifise, ukaca usanga umenga uwo muntu yegebaye imana yawe. Nga wibuke ko imana yatabaye Israeli mu gusema confusion chez l'ennemi. Imana yamitabara abisirayeli mu kuzana kuzazanirwa mu basi bawe. Utuye umuntu mu izina rya Yesu ndakingiwe n'Imana ashaka kugira indoto mu ijoro zimutera ubwoba kandeka. Ega niko dutabagwa. Twebwe ntidutabagwa mu gushirana ko twebwe. Dutabagwa ko Imana izana ikuzazanirwa kwa wa muntu aturondera. Imana habwa icubahiro. Haleluya. Kamere y'Imana dutuza kuyimenya. N'Imana imeze gute? Nimushobora byose. Imana irengeye umwasi wawe ikarengera ikijagerageza kurahura naco aho uratsinda. Ntuyimaramaza urayubahisha. Imana ihabwa icubahiro. Ngo niyo mwasenga muragira mutya ngo dawa twese wambyaye bwa kabiri wowe wankijije izina ryawe ricyubahwe. Bigomba kuva imitima yacu bikaza mu isengesho. Imana ihabwa icubahiro. Ibyakozwe mu kane Pastor Pimfasha, ibyakozwe mu kane umurongo wa 44, intumwa z'Imana zimaze kumva ko hakoranye inama idasanzwe Yerusalemu, inama y'amadini, inama y'imiryango, inama y'ibihugu, ivuga ngo ntibasubire kuvuga ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Bakivyumva bavuze gute Pastor P? Ibyakozwe n'umwa 4:44 nabo bavyumvise bavuga ijwi rirenga. Bumvise ko inama yabaye. Babwira Imana n'umutima uhuye bati databuja. Niwe waremye ijuru n'isi. Niwe wenyine waremye ijuru n'isi abagabo bariko. N'ikiyaga n'ibirimwo vyose. Nariye batabona wowe urahabona wewe. Kandi wavugiye mu kanwa kabasogukuruza Dawidi, umusavyi wawe ubivugisha mpwemu yera. Gomba garukire ngaho. Aho ngomba niki? Bumvise amakuru mabi yuko imiryango yagize inama. Amakuru mabi yuko amadini yagize inama. Amakuru mabi yuko na Herode arabashigikiye bagomba kubica kandi babahora kuvuga ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Inyifato siguhiga. Inyifato simikenyero yo kubagwanya. Nibarondeye amahera giture ngo bagende babaha amahera baca babareka. Babwiye imbere y'Imana. Nta kindi bahereyeko. Ngo dawa twese uri mu ijuru. Wewe ni wari mu ijuru niki? Bisigura ikintu cyawe kweka ryo bahereyeko. Bagomba kwerekana ko abahanga bari mu Imana ikontrola. Dawidi ati nunamura amaso yanjye ku misozi ugutabago kwanje kuzova hehe kuzova kuraho yaremye ijuru. Nta hantu Imana itereze inyonga ho inanira. Nta ijambo ry'Imana rishika mu kuzimu rigatera desode kwa Satani. Rishika mu byimviro by'umwasi wawe rikamutera ubwoba. Imana ihabwa icubahiro. Nico gituma kuzura ic'Imana biduha kunesha. Kugira ubuzima bw'ic'Imana iri buhagaze ko Imana ifise uko ikoze biduha kunesha mu izina rya Yesu. Imana ihabwa icubahiro. Nico gituma ukwiye kuba umutima wawe uzi ic'Imana iri. Ntigihera ariko basirondera ko bibongerako. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Kirazira kugira ubwoba muri mpemu. Mwemu yo gutinya ni mwemu abantu batarakizwa baba bafise kuko iyo mwemu itabinywanye n'Imana akantu kose kaza gakora ku marangamutima yabo bakumva imenga karabaye. Niba Mefiboshethi ngo ndimbwa exene baratumaze bega mana wandure kujya utankunda iragukunda gusa ni utari kuraja kuri reyo yayo. Imana habwa icubahiro. Haleluya. Ngo nimwahawe mpemu y'ubuja. Ngo mwahawe mpemu batakisha. Ya mpemu igumba ivy'urubucuti hagati yawe n'Imana. Nico gituma uteza gukora ku nyota yawe iri mu mpemu ya saa 9 na saa 10 z'ijoro. Kirazira kuvyuka urama kuri ngene vyaraye bigenza hanaha. Hari inyota Imana iduha saa 9 saa 10 saa 11 bivaye n'abantu. Irya nyota ni mpemu ariko arakuzana kwa so mw'ijuru. Tukwiye kuba mu bintu ngo akazi kenshi kibagira gusenga. Uri kurategura kuma kandi kuma kuzana kuneshwa. Ariko senga mu gatondo, senga saa 6, senga rukambye, senga byoroshe, senga bagushimye, senga batagushimye. Tegura intsinzi yawe mu izina rya Yesu.
Il ne faut pas perdre les matinées. Kirazira guhomba ibitondo vyacu. Niyo dutegura intsinzi yacu. Imana ihabwa icubahiro. Nugupanga kaki akare. Amuca munyu. Nugupanga akarere mw'isi mpemu. Imana ihabwa icubahiro. Kirazira kugendagenda muri journée utametriza. Umunsi utametriza kenshi urawuhomba. Tuza kuba wapanze akari wasenga ibintu byose wese Imana agenda yawe yose wasenga ibintu byose meme gushira ko nibiri aléatoire nimwe byitamwo kabisengera. Imana habicubahiro. Nta mpemu yo gutinya dufise mu izina rya Yesu. Turabanesha. Ndahungira amakuru mabi ndayawumva gusa nashaka kuyakura mu icigwa. Nkaca menyere Satani yapanze akarere ndengaca ntegura kandi karere hamwe na mpemu Imana. Imana habicubahiro. Haleluya. Imana habicubahiro. Haleluya. Ngo abadata n'umwana yikubita imbere ya se. Sengo hagaze ku cy'Imana. Yoshafati mu gitabo cy'ingoma cya kabiri ice cya 20 umurongo wa 5 gushika ku murongo w'indwi amaze gutegwa n'amahanga atatu aravuga gutasenga Yehoshafati atewe uhoraho. Maze Yehoshafati ahagarara mu ikoraniro ry'abayuda n'ab'i Yerusalemu aho nyene ku ngoro y'uhoraho. Arahagarara senga benshi banyuma y'amahanga yose ari mu kwisonza kubera yumvise ko amakuru igihugu cyo kiratewe n'abami batatu bamukoraniye. Ahanganye n'urugo rushasha arasenga ati ewe uhoraho Mana yabasogokuza. Wewe nyene Mana yabaye n'abasokuza banje. None si wewe Mana yo mwijuru. En fait si wewe nyene wa mwijuru. Kandi si wewe ugaba abami bose abanyamahanga. Abanembega si wafise kububasha. Ukuboko kwawe so arimwo ububasha n'inkomezi bituma ataho guhagarara imbere. Si watamuriyo imbere yawe ukuboko kwawe kuramutse kumukozeko. None Mana yacu si wewe wirukanye ababa muri iki gihugu imbere y'abantu bawe. Ntakomeze bakoresha cyagihe uracyazifise. Abisirayeli ukahiga uruvyaro ukagiha uruvyaro rwawe Aburahamu umukunzi wawe ibihe byose. Ko mugarukire ngaho mutanga. Imana ihabwa icubahiro. Umwansi ari hehe mu ntangwa. Umwami atwara ngaho mu Kigobe yumvise ati umviriza haje abami batatu. Inama bagize integuro bagize ntazuzi. Ibigwanisho byose bavyegeranije. Wumvise ko kabaye ucutima ko jeune prière. Hageze gusenga uhereye ku cy'Imana iri. Bisigura iki? Amakuru numvise ntaza kunyibagiza ubukuru bw'Imana. Ngiye mu kuraba ibyabaye abami batatu barakomeye. Inama zabo zirakomeye. Ibyo bateguye ntavyo nzi. Ego bambwiye hano mugabo kandi basaba ko bari n'abahereye haruguru. Myane majambo ndakikujwe. Ariko sinibagira icy'Imana iri. Intambara nyinshi tuwakugwa n'icy'Imana iri. Nico gituma ngusenga kwawe utakwiye kwa muri kayomba mana banzu ibyiri ciri. Hari intambara zineshwa no kusubira kuduza isengesho ryagaze ku cy'Imana iri. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Hari intambara utigura nagwana mu byumviro byawe kuko wase kwiyumvira icy'Imana iri. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Abanesha n'abafise amasengesho ahagaze guhimbaza Imana. Guhimbaza Imana duhagara ku cy'Imana iri cyangwa icy'Imana yakoze. Imana ihabwa icubahiro. Vyukuri hamwe usigara wenyine ngaha ku isi. Wenyine ngaha ku isi. Imana kakigendera avukisha abandi bantu. Bigasaba ko wowe usura kubaka icyo cy'Imana mu isi. Ugendera yimenyekanisha. Ubwo wo bibandanye bizana cyangwa ibyo cavyuma muri wewe. Mihani majambo Imana yawe amatazirano ufise kuri yo muri wewe nayahe. Nayahe. Intambara ntuzigwana muri agenda zacu. Ntituzigwana muri mu ndirimbo zacu. Intambara tuzigwanisha ibiri mu mitima yacu. Nabitsi ijambo ryawe mu mutima wangu nayogira nte noye kugucumurako. Imana ihabwa icubahiro. Vugira ku marangamutima arimo ibikomere. Vugira ku madayimoni agutera. Vugira ko no kuzigo yawe nayirumva. Vugira ku gusamana kwawe. Vugira kwisamanya kwawe.
vugira ku macakubiri yawe, vugira ku bintu byose ziko bidaha Imana icyo muri wewe biraza kumva hama bigende mu izina rya Yesu. Imana yabwe cyubahiro. Harageze ko twikora mu byumviro byacu. Harageze ko tuba abakristo bahindutse mu izina rya Yesu Kristo. Imana yabwe cyubahiro. Hallelujah. Abantu banesha n'abantu muri bo by'ukuri amasengesho yo guhimbaza Imana bageze ku cy'Imana iri nico yakoze. Imana yabwe cyubahiro. Ikindi batubwiye ngo ngwerego mpemu ngo arabwiririkanya ni mpemu yacu. Ngo ari cyabona yuko turi abana b'Imana. N'ubucuti budasanzwe aho umuntu agira Imana n'umugenzi apana umugenzi bangana naho benshi bakunda kubivuga. Imana burya ni Imana yifuje kwigira imigenderanire n'umuntu. Mugabo iyo migenderanire ijya gushoboka neza na neza iyo umuntu afise mpemu Imana muri yo. Nico gituma betubwira ngo muri urwo rugezo wo kunesha hariho kubwiririkanya, hariho kwibutswa na mpemu Imana icyo turi amasezerano hamwe n'ibyo dutuma tunesha mu izina rya Yesu. Imana yabwe cyubahiro. Haleluya. Ariko kenshi abantu benshi twarazimye, amajwi yarazimye, Imana yacu umenga iri kure, umenga iri ahantu utayumva. Kubera iki? Ijwi rya mpemu bamwe baragitiranya n'ivyumviro byabo. Biragoye ko bamwe bavuga Imana iravuga. Hamwe na hamwe muze murabe ikintu cya mbere abapagani batubaza, bama bazi ko twigirisha iyo tuvuze ko Imana yatuganirije, kuko bari kure yayo ntibarigira bumva Imana. Iyo bayumvise bagomba ngo Imana ivugire nk'umuturagaro ngaha mu kirere. Ariko ngo tuganira muri mpemu, tuganira muri mpemu niyo twibutswa icyo Imana yavuze, niyo twibutse icyo Imana ikora, niyo twibutse inzira zayo, niyo twibutsa ko Imana tudutabara, niyo duhabwa amasezerano. Nico tuma Yesu mu butumwa bwiza bwiwe bubwa na Yohana mu gice cy'icumi yavuze ngo jewe intama zanje zirumva ijwi ryanje. Burya ntushobora kuvuga ngo uri mu Mana utayumva, ntibikunda. Ndabyumva ntitwokwama turumva, kuko hari ibyo tubona mu ijambo ryacu tuvuga ngo Imana iratuganirije, kandi ikaba ibituganirije nyine. Kumva ijwi rya mpemu muri kwibutsa turabikeneye mu izina rya Yesu, turabikeneye mu izina rya Yesu. Ariko nabo mbarira uheruka kuva Imana ryari? Uheruka ijwi rya nyuma ry'Imana uheruka ryari? Hari abaciye batwenga. Ijwi rya nyuma wumvise, la dernière voix du Saint-Esprit wumvise ni ryari? Benshi ni 2024 naho ningira mu kwezi kwa gatandatu. Ariko ndagenda babwiye ntituba abanyedini, dukwiye ko amatwi turumviriza, dukwiye ko amatwi turumviriza Imana ishyira ku mitima yacu. Bijya wibutswa hajya ahantu uteregwa intege, ujya murongo wumva Imana ikuganiriza ko, hajya imeka ubwira ijambo kwiga ko, irya jambo cyirondera hari message iri muri ryo. Zijya ndoto tugira ntitwandike, ntidusiguze. Bujya uvugisha umuntu agenda araronka, mukwiye kugira karne, dukwiye kugira karne twese tukandika. Ugiye kuraba imigene ya Isirayeli n'Imana, bibutsa Imana icyo yavuze, icyo yakoze, bayitira basekuza ko bazi icyo yagiye iravuga ko. Mama jambo baramaze kumenya ubugombe bwayo kubera iki bagiye barabwandika. Ariko beshe ngo Yesu Satani acanyiba message zanje, ataziba nanaziba kubera iki? Zandike mu izina rya Yesu. Imana yabwe cyubahiro. Ngo arabwiririkanya ni mpemu yacu. Burya n'ubu uri kurumva wo kumviriza gusa, nuko abantu benshi bari mu ruyogoyogo, bari mu ruyogoyogo. Ariko kwe kwa mutekano, nikwe kwa muri ndombore ya solo tekana, umvira Imana ivuga ku mutima wawe. Ganira n'Imana kuvyekeye amasezerano, ganira n'Imana vyekeye by'umuhamagaro, ganira n'Imana vyekeye iby'isezerano bya sedere yawe, departement yawe, ishengero n'ahandi. Umviriza icyo Imana kirashaka ku mutima wawe, ngo arabwiririkanya. Igihe Yesu yavuga ngo niyo babashore bagiye kubarengutsa kubera ubutumwa bwiza, nimuze mugire uruhagarara ngo tuzokwishura iki? Ngo yaye ngo mwema azoca yibahera ho. Bisigura ngo hari intambara tugwana mu kumva ijwi hajya nyine. Imana yabwe icyubahiro. Haleluya. Umviriza mpemu, ganira na mpemu. Iyo umuntu agusombe akagutuka akaguha message mu telefone, ntiwihute kwishura, banza umvira icyo mpemu avuga.
hari intambara nyinshi tunesha mu kuzireka. Il y a des combats que l'on gagne en les ignorant. Timhemu, reka bireke. None abaye mubi ucuba mubi. Agututse ucumutuka. None akubeshe ucumubeshera. None azanye iby'urusaku ucugenda kwisigura muri benshi urumva tekana none. Il y a des combats qu'on gagne en les ignorant. Hari intambara tunesha mu kuzihoza gusa. Bigahororokerwa ha mu butumwa bwiza bukabandana n'ubwami bwana bukabandana. Ugwariye mu kiyaya sinagusanga inibere ku musozi jewe. Nsanga ku musozi dukora ibyo ku musozi nyine. Ugomba kuntumira mu kiyaya cyawe kubiri. Uri mu ntege ugomba kumandura mu ntege zawe. Il faut ignorer certains combats. Uko muhema dahe gutekana muri zo. Imana yabicubahira. Haleluya. Buye umuntu wa mbere akomeye ntabwo akomeye. Ntunabimenya. Ubona guhaye washigera iyo ngaha. Nezi ntabwo mpaje nimaze gukora aramashuye. Kirazira kwerekana kukomeye. Tekana. Kandi batubwira ngo iyo umuntu atacavuga bamafata kwasa ubwenge. Kega muri abanyabwenge mwese mutavuze. Mbwa muvuze. Mwamwitetereje nakazi kanyu. Karm. Hamubandanye. Baziti jya mu type ni sentiri no wa. Mbwa nana kimuzi, mbwa ntaco. Reka bakuyihendeko mu izina rya Yesu. Haleluya. Nkema arabwiririkanya araduha gutekana mu bihe. Akaduha kutishira batubwiye nabi. Akaduha kwitekanira. Kugiye kuvuga wavusangiye muri kamere y'uwa gutanguye ugasanga watanguye ni wabaye mwiza kurusha wasubijwe. Basubije bamwe. Tekana mu izina rya Yesu. Ibihe bije tekana. Nkema gwe gutekana mu izina rya Yesu. Imana yabicyubahira. Haleluya. Haleluya. Ku murongo wa 17 batubwira ngo ariko ko turi abana bayo. Turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo. Namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Aha rero basa naho umenga baradukatije gatoya. Bangwa ko tumenye ko naho turi abana il y a des traitements. Hari ibintu byo kudushikira biva ku Mana bibabaje mbwa dutegereza kumenye tuvyitwara mwe tuvyakira mitima yacu. Imana habwe cyubahiro. Burya abantu banesha santu batinya intambara. Iyo itinya ubamaze kuneshwa. Mu byagezwe vy'Imana. Imana yabwiye Mose mubwira abantu banje niyo bategwa n'ayandi mahanga nibaza babatinye. Mene majambo il était interdit yo gutinya. Cyari cyagezwe kudatinya. Imana yabwiye cyubahiro. Haleluya. Gideon amaze guhamagwa n'Imana agiye kwica amahanga yakunda kubica agiye kubatera bamuhaye ingabo 42,000. Shira ngaho tinone ko ari beshi komani miraja koro. Yaja kora kwe. Aca bahaga findo. Umuntu yumva ko atinya aje ku ruhande. Hava mu 42 ngahe nico. 20. Ati ngendongere ndababwire. Genda hajya hepfo ku ruzi. Umuntu aza gushobora kunwa amazi nk'imbwa acaza ngaha. Kukimbwa mu kunwa amazi irakwe guku. Mene majambo ni maîtrise de la langue. Ni gufata ururimi mu gihe cy'intambara. Acasigana abantu amajana ngahe 6. Bagize ibifindo bubiri. Gutinya no gufata ururimi gusa. Abo ni bacha bagenda ku rugamba kandi baraneshe mu izina rya Yesu. Imana habicyubahiro. Ngo ko turabaraganwa n'Imana ngo tumenye ko dutegereza kubabazanwa na Kristo kugira duhabwe ubwiza ni jambo rikoreshwa bagomba kuvuga ubucuti bw'umuntu n'Imana. Mwene majambo burya hari ibintu Imana izana muri twebwe bikaba ari ibintu bibabaje uri kurenganywa kugereza mu gihe naburiya mugabo bikaba bifise intumbero kuduza ubucuti dufitaniye n'Imana. Mugabo kandi dushobora kuca tuvyanka twebwe ntiturondere kubikamisha. Dukuyogera ku rugezo rwo gukamisha ibigeragezo mu izina rya Yesu. Imana habwe cyubahiro. Haleluya.
Nico gituma rero bibitubwira ngo abanesha n'abantu bikonsera comme des héritiers, bifata ko ari abantu basezeraniwe n'Imana, bari mu isezerano nayo, kandi amasezerano y'Imana ni menshi cyane muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Benshi rero mugabo twaciye dufata uruhande rumwe. Eka mwumviza n'amajambo. Yesaya 49 umurongo wa 15. Yesaya 49 umurongo wa 15. Mbega umugore yo kwibagira umwana kiri kwibere ngo ntagirire akagongwe uwo yavyaye. Birashoboka ko abo bashobora kwibagira. Abo bovyawe ko n'abantu. Ariko jeho sinoshobora kukwibagira. Yamaje uhoraho sinshobora kwibagira Isirayeli wanje. Zaburi 50:15. Uzonyambaze ku munsi w'amagorwa. Uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nawe nzogirane. Nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Biraryoshe. Ivyavuze n'wa 14:22. Ivyakoze n'wa 14:22. Aravuga ngo baremesha imitima y'abigishwa. Baremesha imitima y'abigishwa. Babahanura ngo bagume mu kwizera. Babahanura ngo bagume mu kwizera. Kandi bababwira bati dukwiye guca mu marushwa menshi mu kwinjira mu bwami bw'Imana. Guca mu marushwa menshi kugira dushoboye kwinjira mu bwami. Iyi ni Bibiliya imwe ikubwira ngo Imana ntiyoguta. Ikubwira ngo uzinyamaze ku munsi w'amagorwa, ikongera ikavuga ngo emera uhace. Kuko bitabaye ntiwokwavansa. Nico gituma bene data, abantu banesha n'abantu bazi gupima amasezerano y'Imana. Si abantu barondera Bibiliya yabo kwiba mu bishobisho. Si abantu bere muri za zaburi gusa, mbwa muri actes des apôtres batariyo. Zaburi henshi ni nukuri. N'amasezerano gusa, mbwa kandi hari ibikomeye bindi bitari muri zaburi. Ntukwiye gukura igitabo kimwe cya Bibiliya. Ntukwiye gufata umurongo ngo usurinye ucakara mu kantu kamwe ko karyoshe. Akira ukuri kwa Bibiliya kose. Imana ihabwe icyubahiro. Abanesha rero n'abantu biteguye intambara kuko bitubwira ngo turandikiwe kunesha mugahanesha wagwanye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ngo turabaraganwa n'Imana nivyo mwoko nayo yageragejwe reka nawe ugeragezanywe. Nawe nivyo bigukuza bikuhindura umuntu akomeye muri Kristo Yesu. Iyo tuvuga adoration tuvuga umuntu ahimbaza Imana ntituvuga ngo isi banze ihinduke, hahinduka wewe. Isi bandanye ibana habi. Ngo ni wabandanye ihinduka wewe uzobanagira ubucuti bwawe n'Imana muri yasi meze nabi ibidambi. Ibigeragezo bizoza abakubesha bazokwama bahari, abakurenganya konyene kurondera nturonke bizokwama bihari, n'ugudataho ivyikura cyamo bizokwama bihari. Mugabo iyo haciyuzi c'Imana iri nico yasezeranye nutangare ko bibaye uzohaca neza kandi uzonesha mu izina rya Yesu. Igituma bero bagoka ni kubera iki? Umenga ikintu cyabaye Imana cyari birikibo. Niko Imana nkosoye umunsi umwe ngaha kuri Saint-Esprit muri 2013. Narumva umenga nimbwira umutima wanje umutima wanje. Ibintu bikurahura navyo ntawe ni muntu yegera ahura navyo ku isi. Tibuye ibintu ibi bipfusi vy'Imana. Ntawe ni muntu yekara bironka. Ihengera ngeze kuri Saint-Esprit nkatiraho naba. Irambwira ngo ivyo nyene bikurahura navyo ngo birashitswa no kubera bo mu bindi bice by'isi. Biranze muri Petero. Nako ndifata nk'ugwana. Reka rero mpondagare, reka Imana inkanye, reka imfyonde, mugabo nzova nk'umuntu mu izina rya Yesu. Ivyo twarazwe n'Imana si biryoha. Si ivyo kutudigadiga. Uyaye, ivyo twarazwe n'Imana ni kwakira ubwami bw'Imana kandi nabwo kugira ubwinjiremwo hariho kubabazwa. Hariho kudatahurwa, hariho kudatahura ivyikura cyamo, hariho gusenga Imana igateba kwishura, hariho kurondera nturonke, hariho kugwara ingwara, hariho gusenga kandi ugasengera kure. Hari abantu baba kure ngaha basengera ngaha kandi Yesu abahezagire gose. Uronde ibiryoshe ugomba gufata umuce umwe w'amasezerano y'Imana. Ngo uronde yuko Imana yabipanze wakira amasezerano y'ubwoko bwose. Nuraba n'abantu uravye bari mu biryoshe giti Imana ibahezagire cyane ariko je ariko ndaca
haraduga mwo ndahaduga mu izina rya Yesu. Nicyo tomona ishengero rigizwe n'abariko baraduga n'abariko baramanuka. Ni ngombwa abariko baraduga bafashwe n'abariko baramanuka. Abariko bamuvyoroshe muri make basenge cyangwa bafashe mu gihugu cyangwa buriya abariko baraduga ko hari gihe haba hagoye. Imana habwe icubahiro. Umuntu giti cyo arashaka kuneshwa bambe kugeragezwa n'ishengero bwacu twese turashaka kugeragezwa. Ariko ntitwibagira icyo Imana iri. Ntitwibagira icyo Imana iri. Imana igomba kuba yubakiye imitima yacu kukiri nicyo yakoze. Imana ninde? Umuremyi w'isi n'ijuru. Numwizigirwa. Ni Imana ishoboye. Ijambo ryo rishika mu kuzimu rigatera uruhagarara mu kwa Satani. Rigenda muri mu ruhande rw'abanzi rikabatera desordre, rikabaha ubwoba. Imana irafata ibintu ikavyegeranya byose ikabikunkumura igatumbereza ibintu kuri wewe mu izina rya Yesu. Nicyo gituma wopfa umenya imirongo mike mugabo ukabuza imirongo iba ku cy'Imana iri. Wopfa uvuga amajambo make mu gusenga bamwe bavuga amajambo ngo aramperana mugabo ukabuza kubaka igikorane cyubakiye ku cy'Imana iri mu izina rya Yesu. Imana habwe icubahiro. Nukuye kwa imbere y'Imana ari Imana mpa banza wubaka igikorane umanurira presence de Dieu, umanura ubwiza bw'Imana uri mu cyumba cyawe no ku buzima bwawe bufatiye ku cy'Imana iri mu izina rya Yesu. Aho niho Satani arabura hahera kuko ahantu Imana yashinze idarapo ryayo Satani ntagenda guhavogera. Imana habwe icubahiro. Haleluya. Bene data wari karafasha ino shengero ry'Iroma nta kintu agomba kurimenya nuko bakwiye kurengana urugezo rw'ubwana bagafata no kurondera kuba bakoze muri mpemu. Nuko bakwiye kumenya kuri ko bafise mpemu mu mitima yabo kandi uwo mpemu nta kindi abo kwegera kuri ya Mana. Mu gihe cy'intambara bibuka Imana, mu gihe cy'uruzuba bibuka Imana, mu gihe cy'agatasi bibuka Imana, mu bihe byose bibuka Imana, bagumana n'Imana imitima yuzura cy'Imana iri. Kandi barondere kwama bafise iganiro, barondere kwama bafise ubucuti hagati yabo n'Imana kubera bafise mpemu mu mitima yabo. Imana habwe icubahiro. Ukwiye kwamvisa ijambo ry'Imana riri mu mutima wawe kumure wasomye cyangwa warose mu ndoto ikintu cyose nube mu bugaragwa ngo bwemere. Hari ubugaragwa abantu bemera bakabugendera bakabuvyukamwo kuko batarondera Imana mu gatondo bakatayirondera mu ijambo ry'Imana batarondera mu ndirimbo bama barondera makuru ari muri Ukraine. Ayo nyene arabatunze. Amakuru y'abakinyi ingere vya bariko baba transfere. Umukinyi wa mbere azimvye baramuzi. Inzu ya Neymar baraza yubatsweko ariko ntibazi ni verse nimwe muri Bibiliya. Uko nuguhenebera mu izina Yesu bihere. Rondera Imana ivuga mu ijambo ryayo. Rondera kwama wuzuye ubwami bw'Imana. Uzura mwice mu gusenga no gusoma ijambo ryayo. Ganira nabera ijambo ry'Imana. Imana habwe icubahiro. Twebwe duhuye mugira commentaire ku birato no ku makoti yacu. Kubera iki mutubwira amakoti twambaye? Ni mutubaza imirango ikira basazanira. Mutubaza ibintu bidakenewe. Mutubwira ko tuberewe kandi ntacyo bitumarira. Ni mutubaza ibyo twahamagariwe mu izina rya Yesu. Nta makomantere bidakenewe dukeneye. Unapendeza pasta. Na madamu yabimbariye basi. Mbaza ijambo ry'Imana, mbaza ibya departement, mbaza iby'uburongozi bw'ishengero ibyo ndoye kubwira. Na ibindi byo ni bya kera. Salomo yaraberewe. N'amashuwe ngo araberewe. Nibisanzwe kandi ibyo uvuga se byabandi bovuga birasanzwe ibyo. Rondera ivyera vy'Imana mu izina rya Yesu. Ukunesha wanka ubugaragwa mu buzima bwawe. Imana habwe icubahiro. Ishengero ryubakiye ku cy'Imana iri ntirineshwa. Niyo ryogerageza mu bukene cyangwa mu bibazo bitandukanye baranesha mu izina rya Yesu. Imana habwe icubahiro. Aro kandi tugahaca hatoroshe twakire ko bibaho. Ahubwo dukwiye gusengera inyifato nziza kuri byo. Kandi urondeye inyifato nziza kuri byo biciye mu gusenga no mu gusengerwa no mu guhanurwa nukuraranesha mu izina rya Yesu. Yesu abahezagire cyane gose. Murabanesha mu izina rya Yesu. Murashobora kunesha. Vous êtes unanimés céleste. Murashobora kunesha mu izina rya Yesu. Tuvyabuke turangize mu izina rya Yesu. Nta mwemu y'ubwoba ku buzima bwacu bikwiye kutubako. Nta kwana moso zadahera mu izina Yesu bikwiye kuba ku buzima bwacu. Nta gutinya imwemu z'ijoro. Nta gutinya ibihengo nuko kabaye. Kaba kubera wemeye ko kaba. Ariko mwemu ntaba yavuye ku ngoma. Nukwiye kwama umutima wataza muri ko rahaba. Nukwiye kwamurondera Imana. Reka dushime Imana. Turaguhaye icyo cyose Imana. Tugushime ko waduhinduye ukadukura mu isi.
ukatugira une armée céleste, ukaduhindura mwami kuba abantu bawe bagwanya mu bwami bwawe kandi bakanesha isi. Turaguhezagiye mwami Mana. Ega niwe vyizigiro vyacu mwami. Niwe vyizigiro vyacu mu bihe. Niwe utabara ubwoko bwawe, niwe umwizigirwa. Haleluya. Tangura gusenga mwene data. Tangura kuvugira kubikuruhije, kubiteye ubwoba, kubimaze igihe bikurondera bikugerageza. Vugira ku majambo mabi akurimo. Vugira ku bikomere watewe n'abantu. Vugira kuri kwa kurutiyemera. Vuga ko Imana yagukunze. Ndaguhezagiye Mana yo mwijuru. We wadukuye kuruka tugira abana ba. Ukaduha kuragwa ivyera vya. Tukaragwa amasezerano. Tukaragwa kunesha ibigeragezo. Tukaragwa kunesha ibigoye. Haleluya. Abafisi bateye ubwoba. Abafisi bateye ubwoba mu buzi, mu miryango n'ahandi. Tangura kwatura Imana kishoboye. Tangura kwatura ko Imana iri mu ruhande rwawe. Tangura kurondera Imana niyo nyene ukeneye. Mana turaguhaye icyo cyose mwaka. Turakwesa amadosi ya bene data. Abateye ubwoba. Arabahanze amaso ibihe. Umenga umutima urababaye. Umenga ntakizobashoborera. Umenga ntakizobakorera. Oya suko biri Mana. Turakwizeye kuri umwizigirwa. Utabura ukura kandi urenganura. Kandi uri Imana y'umwizigirwa. Imbere yacu urahabona mwami. Turakwizigiye mwami. Tuzogwara mu izina ryawe. Tugware mu kugororoka. Tugware mu bwenge bw'Imana. Mana turaguhezagiye Mana. Urakoze Yesu. Urakoze kuri Imana yo kwizerwa. Turagushimira ijambo ryawe Mana. Turagushimira ijambo ryawe Mana. Kuko witwa Imana yanje. Haleluya. Imana yawe ni Imana yawe. Ni kwebwe abona kagaciro. Nushimye. Oh, na kino fise. Noga hatarukugo ishimwe. Kuko witwa Imana biramagije. Nushimye. Oh, na kino fise. Jewe atari nami. Kuko witwa Imana yanje. Mana yanje. Oh, nushimye. Duze ibiganza by'Imana kuciri mu izina rya Yesu. Mana turaguhezagiye. Twaje kuvuga icuri. Kuri umugisha wacu. Hallelujah. Kuri umukiza wacu. Kuri nyabushobozi. Kuri data wo mwijuru. Kuri umutabazi wacu. Kuri umwizigirwa wacu. Kuri umwami kandi ukaba umukiza wacu mwami. Turaguhezagiye mwami Mana. Turaguhezagiye mwizigirwa. Turaguhezagiye Mana nyabushobozi. Wokizigwara mu izina rya Yesu. Wobohora. Woharira icyaha mu izina rya Yesu. Ndaguhezagiye Mana. Ndaguhezagiye Mana. Reka turangize dushima Imana. Data mu izina rya Yesu tugushimiye ijambo ryawe. Tugushimiye ubwami bwawe. Tugushimiye mwemu wawe. Tugushimiye ibigeragezo bitandukanye tumaze gucamwo, turiko turacamwo, cyangwa uzozana.
byose mwami Imana turavuze ngo amene ku nteguro yawe kuko mwami atantege ushiramwo kuko utihenda turavuze ngo ni byiza byose turavuze ngo ni amene ku masezerano nk'uko yavuga mu izina rya Yesu mwami turagushimiye rwose mwami urakoze kuba duhaye hafi urakoze kuba Imana yo kwizera ibihe byose mu izina rya Yesu dusenze twese tuti amen.